good news films, double favor without limits. Gian Films, good news films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikije Simabugua icho wabubikije Ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu. Warabesha urarenza. Ayo makuru wowe yakuye hehe? Nta soni. mbeshyira aha mu nzu kwa King. Ayo makuru nayo kwizerwa nayo kuri ndayafise uku. So? Yego. Rero diva wanje icyo nashaka ko tuvugana urabona ko Imana yatugire neza tugasubira kunga ubumwe ariko igihe cyose Satani n'umuja yama yiteguye gusambura ibintu biri mu mugambi w'Imana kandi urabona ko n'abavyeyi tutareko tuvyumva kimwe ariko igisabwa tujye inama tuname rimwe umugambi dufunditse ijambo tuvuga ribe rimwe kandi ndazi ko bizogenda neza compris oui kandi Imana iri kumwe natwe ni nayo izotuma bikunda ibikomeye zabyorosha kavuge neza nk'abantu abaturanyi bavuga ngo ibikomeye zabyorosha yo Kanyange ndasavye mbwiza ukuri ibintu biri kureba ku mukobwa wanje ntabyo ntakura neza yego umukobwa wanje ngira baramuroze ndagira hano no mujana mu masengesho basi mama tate ntibiriguraho gora burya tate wawe naje ubwanje yaranyubeye sindanamutahura na gato tate aza yamaze gufata ingingo ashika kubwira ati ibintu bimeze uko je mbona twomuherekeza mu mahitanwa yiwe kuko arakuzi ivyo ari mwarabizi umwana wanje bafite ikibazo Kanyange waruri ngaha arariyo wampevye wumva utese nari mu duke tate oya nari mu cumba gusa ikintu ko ndakora kindi
Tati ubaye kitati. Umwana wanje mana nabara. Umwana ubaye. Kanya mfashe umwana wanje kanya. Umwana wanje ubaye kitati. Tati. Umwana wanje ubaye kitati. Tati. Ndabira afanya tumujane kwa muganga umwana wanje. uri umugenzi wanje kandi ndagukunda urabizi ariko hari ikintu naguhishije mbona yuko hageze ko ndakubwira burya jewe ndafise akagwara ndafise ibintu hora bifata rimwe na rimwe irya mbere vyaramfashe nari kumwe n'umugenzi wanje aca ntwara ku mupfumu antwaye ku mupfumu umupfumu yambwiye ko bino bintu atari binyica ahubwo ari ngombwa ko umuntu wese tuba turi kumwe atazontwara kwa muganga umve ngo kuntwara kwa muganga ni nko kunyica ibintu tatari cyo yabimbariyeko yarigeze kumbara ko bihora bimufata ukandi byamufashe kuva aciga muri interne uranyumva gusa cambarira yuko iyo bimufashe atamuntu numwe yemerewe kumujana kwa muganga cyo nyene biriheza kimwe gusa ico usabwa no kumurekeza aho hantu nyene Tati umeze neza tati ndakujana kwa muganga mwana canke ndakujana mu masengesho bagusengera mama ntukiri ikibazo ibi bintu burya vyantanguye niga muri interne ikosa nakoze nuko nigeze ndabikubwira ariko c'est pas grave iyo bimfashe umuntu arampa umwanya byonyene ngatekana cyane biriheza kandi nk'ubu numva meze neza umeze neza cyane ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka hama rero muvyeyi igihe uheruka hari ikibazo wari wambajije hama ndakubwira yuko tuzofata akanya gakwiriye kugira ngo dushobore kukiyagako nivyo nkuko wabivuze ndabona yuko hageze yuko nanje ndonka umufasha ivyo rero kugira ndabishikeko ndazi yuko ari uko mwaba munshigiki ndetse mukanamfata ukuboko kuko ndazi ko bitoroshe kanangira n'inama kuri runo rugendo rero kwanje kubusore nagiye mpura na byinshi ariko byo nibaza ko bidatangaje cyane kuko nahuye peut-être n'ivyo abandi basore bashobora kuba bahura navyo hari ikintu cigeze kunshikira umengo kiragoye kuvuga ariko urambabarira ndakikubwira nk'umuvyeyi ariko umuvyeyi kandi nzi neza yuko ankunda ananyipfuriza ibyiza igihe nakora mu rugo rwawe byarashitse nisanga nakunze Diva mu nyuma ndabimubwira nawe arankunda amajambo make twarakundanye
tumaze gukundana na Diva mu nyuma aho tugiye gusangira twese dusangiye umuvyeyi twarumvise yuko urugendo rw'urukundo rwacu rudashoboka tuca turumvikana nubwo bitari byoroshe kwemera guhagarika ivy'urukundo dutangura kugiranira imigenderanire nk'iyagishikine gisaza niko kuronka undi mwigeme nawe turakundana yitwa Tati rero nta gihe kinini giheze nawe yampevye mu buryo butumvikana mu buryo bwari bubabaje cane rero aho mariye kumenya ukuri nkamenya ko Diva tutavukana atari umwana wa biologique nkamenya nuko atanico dupfana twaricaranye na Diva turaganira mu nyuma tuja twisanga twasubiye muri bwa buzima nyene dusubira mu rukundo Noria nukuri narinda gukumbuye uvyumve vraiment uvyumve yego vraiment bazi joke yomvuze ntigirisha mani ngo ndavuga ibiri ku mutima vraiment yego reka guhebana twahebanye twese vraiment tanyagiriza amakosa jenyene aya twahebanye twese he ariko je nari nufise amakuru ko ushobora gusimbira ino vuba oya nukuri oya je nagumanye amatsiko kameme narinzi nti uje nzobimenya yego nico cizero nari nsigaranye kweti reka ivyavyeyi bawe ntawe bishobora hasha ntawe bishobora ivyo gusengera nyene umuntu careka kubigira big deal bon yavyo nyene igihambaye nuko umerewe neza vraiment yambaye nuko umerewe neza shima Imana ariko naje je bien Noria nukuri vraiment cyakora ndanezerewe nukuri ndanezerewe ko na pere yahega nanakangutswe some like nanakangutswe ariko naryohewe vraiment cyane yego sha Noria urakoze nukuri urakoze ndanezerewe ku bwa pere yawe yego oya sindi muhira wapi telefone ahubwo wewe ndahano masengesho so natwe bwatangure nukuri merci beaucoup urakoze cyane yego nukuri nandi ndanezerewe vyo mu vyumva sawa merci tuzosubira sawa ndazi ishobora kuba ari inkuru ije kibiriraho ariko vy'ukuri papa ndagusavye untahure wongera unabimfashemo je Diva ndamukunda kandi numva yuko nari nipfuza yuko ari we twokubakana Diva Papa King Sabasi wanje ari he? Diva uvuze gwiki Yato King Sabasi ari umwana wanje Papa mwana mbabarire Papa no Papa no Diva Mubisanzwe burya umuvyeyi so wavyaye umuvyeyi ni wareze Sabasi mon fils
Diva n'umukobwa wanje ubuheta namutwara akabebe. Diva naramwogeje, Diva naramugwaje, Diva nawe ntambuko zibe za mbere. Diva yaho avuga papa ari jewe nanje ari mafiye umukobwa wanje wa mbere. Hanyuma n'umwana yanditse ko ndi papa kwishura ahantu hose ndi papa. Hajya nakubwiye wa munsi ko muri abana batanu. Hajya bya bose nzocamo gatanu bisigaye cyo kirahari. Papa, ego ndumva we waramubonye ari uruyoya ari uruhinja, ariko jewe ndi uruyoya ntibigeze unkubita ijisho. Hari ibintu byinshi wariko warankoreye, habamwo uko kunyoza, kunyambika pampers, kunjana mu ishure, kungurira bya bindi byose abana bagurirwa n'abavyeyi. Nta kintu na kimwe nigeze mbona. Nagira ndagusaba ikintu kimwe, hamwe woramuka muvyeyi, hamwe woramuka unkoreye ikintu kimwe, uzoba ukoze ikintu kizosimbura iyo myaka yose utari hafi yanje. Ibyo utankoreye mu iyo myaka yose nzokwama ndabibona bitekeye mu ico kintu kimwe unkoreye cyo kunyemera kubana na Diva. Ndemba neza ko ataca gukoreye ukiri umwana mutoya. Mugabo hariho umuvyeyi Gitega yakureze kandi washimiye ko ari nka mama. Naciga nako ndakorera nanje Diva. Rero kudakorera twabisiguye nta ruhande bifisemwo. Aha rero je niteguriye inkwano umukobwa wanje. Isigaye cyo kiratunganije. Ikisate cyo kirahari. None wewe uje kunkwera nk'umukwe cyangwa uje kunsaba nk'umuhungu wanje kugira ngo imfura yanje wewe ndayishingire ubuheta bwanje. Hama kindi muhungu wanje, umukobwa igira asohokera kwa se, Diva dosohokera kwa se jewe. Umuhungu nawe nyene agaherekezwa na se gusaba umugeni. None nzoguherekeza hehe, nzomusorera hehe, nzovuga ijambo rivuga nande, kuzosaba ari bazosabwa nzorivuga ijambo gute? Mungu wa Sabasi uri imfura, uri samurago, urashi ubwenge, mfasha nabo urubanza. Hariho abashinga ntaye twakuranye twatiriwe hamwe. Igihe Diva avuka twaramusohoye turamwereka Burundi, abavyeyi batera impundu, ngira izina nawe turamwita izina. Arakura aja kwishura tumwana wo kwana karatasha. Ubu nyageze mu bigero bitegura amagoti ngo azoze ku bugeni ndabatumira. Mbega kuri invitation no kwareka ko ngwiki. Abavyeyi ba Diva Diodone naka n'abavyeyi bakigisa basi biskene. Papa, ndakumva kandi ndagutahura cyane, ariko ndakubaza ikintu kimwe. Hagati yo kunezereza je umuhungu wawe no kwifuza gusatisfeza abanyagahinga, uhise mwiki? Erega abantu ntibanyugwa papa, kandi bavuga ngo abantu basiba kurima ntibasiba kuvuga. Nubu ntiho bahabuze ivyo bavuga. Iciza nuko jewe na Diva atabucuti dufitaniye bw'amaraso. Abo bantu nabo ivyo bohava biyumvira n'ivyo bovuga uko biri kose ntibazoreka. Erega papa, abantu naho wobubakira igisagara cabo bazogutora utunenge yuko ico gisagara wakibubakiye nabi. Papa, abantu banse kunyugwa n'ibikorwa byiza umwami Yesu Kristo bakoreye bagahitamwo kumubamba. Yabagaburiye imikate akiza abagwayi babo, ariko bukeye kabiri bose basemerera ngo nabambwe. Wibaza yuko umuntu vyoroshe kwa nyugwa? Ico wokora cose biragoye ko abantu bazoba satisfait. Rero ico kintu nakwiye kuciyumvirako, na cyane cyane utiyumviriye ku bantu, wiyumviriye kuri jewe, kuko Diva n'amahitamo yanje. Ndakwiye kuraba ikintu cyonezereza umutima wawe, mugabo nanje umutima ntekanye nkaraba seke juste et vrai. Nakubajije umunsi urubanza nazovuga ijambo.
aho nzoba nshingira imfura ku buheta hanyuma ndagukunda urabizi mu gico wasabye ntigishoboka cira birarura ntibikunda sino kwegyobara imvura iriko irahindira guye reka ntisange ngaha ndagiye rero madamu ibintu ntibyoroshe birakomeye bisaba gufata umutima mwiza rero burya Diva na Sabasi barakundana kandi apana bisanzwe byo kubakana bantu tekereza kubarire haje ngo bahereye kera gukundana kuva Sabasi agikora ngaha hanyuma igihe bimenyekanye ko Sabasi ari umuhungu wanje birahagarara gatoya noneho muri iyo minsi heze bimenyekanye neza yuko Diva atari umukobwa wanje cyangwa adahuje amaraso bica biraduka ubu rero wabigeze ni mariage bagira ubugeni Papa Diva ntumvyurire kamera bandurindira bati kumeze nkwaciye mu babasatsi ntumvyurire kamera ndi arakubariye ntumbirizane mufise umutwe ndakubariye ngo tucigire hamwe nk'umuryango apana gusarambwa ngo ngwiki jewe waje kundunguruka mu bwonko jewe bazi ko naje kwasama nk'ijipo y'inganda ubureje wamaze kuraba usanga uri kurandunguruka mu mutwe cyandi kirofa jewe urumva waravye uramenya ati Diva si wona vyaye hako no muhomba reka ndamushingire umuhungu wanje barakubesha je sinaje gufsina urazi je imyaka nareze Diva urazi je amagorwa namugorewe ko jewe urumva uraravye ati reka ndamushingire umuhungu wanje ntibibaye kandi bizoba igihe bizoba nzoba nashitse munsi y'ukuzimu je nkiriho ntibishoboka barabahenze n'umuhungu wawe je ntibancanga ubu rero waravye uranzunguruka ngo je ndikijuju ngo ndikirofa umbiza ndakubarira we nuko upfa gutaragurika gusa uvuga nk'ubutumba nanjye ntabo nshikiye polo mama mugana ngo tukivuga niko tukiganireko vyoba nivyo ahandi ho mutuma mu mpamba bavyeyi ndumva ko tutavuga rumwe kuvyerekeye amahitamo yanje ni King Sabasi ariko kubera ko mutamukeneye eka ndababise nje kurondera abavyeyi banje kumbure bobo bazonshigikira bubahiriza amahitamo yanje Films, Good News Films, Double Favor without limits.